ndabaramukije cyane bakunzi ba Mijo Talent TV mwiriwe cyangwa se mwaramutse bivanye naho muherereye. Uyu munsi kuri mikoro muri kumwe na Joseline Irankunda nkuko bisanzwe, akaba ari umwe mu bakunda kubashikiriza ibiganiro bigenda bitandukanye mu gihugu cyacu cy'u Burundi cyangwa se inyuma y'igihugu. Uyu munsi ndabafitiye ikiganiro ciza cyane kindaba nawe kikakuraba ndetse kiraba umurundi cyangwa umurundikazi wese ahari. Ikiganiro canje cuno munsi ni ikiganiro cerekeye abakobwa baja kurondera ubuzima mu bihugu by'Abarabo, cyane cyane muri Arabia Saudite. Ubwa mbere reka tubanze dushimire kwanza leta y'u Burundi yemeye ikagirana amasezerano n'igihugu ca Arabia Saudite kugira ngo abakobwa bashobore kuronka inzira nziza yo kuja kurondera ubuzima, kuko kera bahora bagenda baciye mu nzira zigoye. Bamwe baraca muri Kenya bagahura n'ibibazo bitandukanye mu nzira, bagafatwa, bagafungwa, bakamererwa nabi. Bamwe bakajayo ugasanga bamazeyo amezi 6 bicayeyo bategereje inzira yo kugenda, bamwe bikanka. Gushika no munsi ndibaza ko hoba hariho n'abakiriyo babuze iyo baja niyo bava, ariko murabona kugera ubu leta yarabitunganije, bagenda neza kuzuba baciye ku kibuga c'indege bambaye neza kandi bashajije. Muri make ivyo ni ibintu byo gushimira Imana nka twebwe abakenyezi mu gihe twahagurutse kugira ngo dushobore kugira gute kuja kurondera ubuzima. Rero uno munsi mfise impanuro zigera ku 8 nshatse guhereza abakobwa bariko baraja kurondera ubuzima muri Arabia Saudite, kuko hariho benshi bibaza yuko ari urugendo rworoshe. Hariho abibaza ngo ni kwicara mu ndege bakabona abagenzi babo bariyo bariko barapostinga udufoto tumeze neza, bakaca bibaza ngo yani umwe wese akaca yiyumvira ngo ni gupfa kugenda, ni gupfa kugenda, ni gupfa kugenda. Oya, nagomba ndababwiza ukuri, kuja kurondera ubuzima mu Barabo ntago ari gupfa kugenda. Ni vyiza ko umuntu wese yo kwitahura akamenya icyo agiye gukora, akamenya kimujanye, akamenya iyo abavuye n'iyo ari karaja. Ndibaza yuko bamwe bibaza yuko leta itoba hariho ibyo itanga canke se ama office abarungika hatoba hariho ibyo bahomba. Mu gihe bakurungitse ntukore ivyakujanye barahomba. Dushobora gusanga rero turiko turizibirira inzira, ejo leta ikazokongera kuvyugara tugasubira mu guhangayika, twirirwa turaca mu nzuzi, twirirwa turaca mu mazi tujabuka ibiyaga n'amaguru, kandi ubu bariko baragenda neza. Impanuro ya mbere nagomba mpereze abakobwa bariko baragenda mu Barabo, icambere nuko boshira imbere amasengesho. Amasengesho nico kintu gikuru bakwiye gushira imbere, gusenga aho uri ugeze ku kazi ugasenga, kuko uri kumwe n'Imana nta kintu na kimwe kizogutera ubwoba. Hariho benshi bagerayo bakavuga ngo babonye amashetani, ngo babonye ibiki. Ngomba ndakubwiza ukuri, mu gihe usenga arya amashetani ntayo uzigera ubona, kandi nta n'ikintu na kimwe azigera akugira. Ubuzima bwawe aho uri ubushira mu Mana. Ikindi kintu cya kabiri ngomba gutangaho impanuro ni indero. Muri make hariho abakobwa benshi bibaza yuko mu Barabo horoshe. Ni horoshe, ugasanga cyane cyane nk'abakobwa bo ngaho mu gisagara ca Bujumbura afise imico yo mwisite, yani nta kubaha afise. Mu Barabo birasaba kubaha, guca bugufi. Umuntu yaba umwana, yaba mutoya, yaba mukuru, yaba umusaza, yaba umutamakazi, utegerezwa kumwubaha, kuko hari igihe bishika akana gatoya kakaza kakagucira kwa mate, ntugasubiza kandi ntugakubita, urihanagura hama ukabandanya akazi, kuko ugerageza kwigengesera. Ubuzi neza nturi mu gihugu cy'iwanyu, nturi mu nzu y'iwanyu, waje kurondera ubuzima. Rero ibikubaho byose utegerezwa kwigengesera, ukitwara buhoro buhoro, ukihangana. Uko bukeye siko bugenda bwira. Ururimi ataguzi uratinda ukamenyera, wabatinya hakagera igihe mukabana nk'incuti, mukabana nk'abagenzi. Ikindi kintu cya gatatu ni guca bugufi no kubaha. Ico nakivuzeho kuko akeshi usanga hariho abakobwa, dufatiye nko kuri aka kavideo muhejeje kubona, uyu mukobwa yariko yaka umushahara wiwe.
ariko murabona yuko uburyo ariko arawakamo ntibyari byiza, ntibyari ibintu bishimishije. Ni kuvuga ubu mugenda ku mategeko, ukoze bakanka kuguhemba uramenyesha ofisi yakurungitse yuko banse kuguhemba, hama bakakwishuriza. Kuza guhangana n'umubosi wawe ukamubwira amajambo mu Kirundi nawe akavuga mu Carabo, ibyo ntago bihesha icubahiro abakurungitse, nta nubwo nawe ubwo biguhesha icubahiro, kuko ashobora kukugirira icyo agomba kuko buri mu nzu yiwe, nta kintu na kimwe wamugira kandi nta n'ubutabazi woshobora kuronka. Mugabo iyo wituye barya bakurungitse ushobora kuronka ubutabazi n'umushahara wawe ukawuhabwa neza. Abantu benshi barakunze kuvuga ngo abarabo n'abantu babi, abarabo n'abicanye, bakavuga ibintu byinshi ku barabo. Oya, si bose ari abantu babi. Nkuko no mu Burundi hariho abantu beza hakabaho n'abantu babi, no mu barabo nuko nyene. Hariho abantu bajayo ugasanga yashikiye mu nzu nziza, arakora, arafungura, araronka akanya ko kuryama, agakora imyaka 2, imyaka 3. Hakabaho n'ubundi agenda akagira amashansi mabi, agashikira mu nzu bakamwima telefone, bakamwima ibyo afungura, bakamukoresha cyane. Rero ibyo ntibyo guca intege, nimba ufise umutima wo kujayo, nababwiye yuko icyambere ari gusenga. Icyambere ni gusenga, Imana ikagutororokaniriza aho uzoja, ibyo uzohura nabyo byose ukabiragiza Imana. Ikindi kintu gikurikira, abantu benshi bakunze kuvuga ngo mu barabo barakora cyane, barakora cyane, barakora cyane. Nibyo barakora. Ni kuvuga ngaha mu Burundi abakozi bo mu nzu usanga barakora amasaha 2, saa 8 ugasanga bararuhutse, ariko hariya siko bimeze. Urashobora gusanga mu nzu ugiyemo barara bicaye ijoro ryose bakaryama mu gitondo. Wowe rero ntucuja kuryama ngo ni kubera bo baraye bicaye, utegerezwa kurara uri kurakora ukaja kuryama nka saa 7 canke saa 8, kandi mu gitondo bobo bagiye kuryama. Utegerezwa kumenya yuko hariho akazi kiwawe kakujejwe gukora mu gitondo. Uravyuka kare ukagakora, hama ukaruhuka umwanya ugeze. Birasaba cyane kwihangana, birasaba cyane gukora. Yani benshi barajayo bakagira ibibazo bivanye nuko bibaza yuko ari urugendo goroshe. Si urugendo goroshe, kandi si urugendo tuvuga ngo ntirugendwa. Oya, benshi barajayo kandi bakagira ikintu bakuyeyo. Ikindi kintu ni kudatinya, ni kuvuga benshi baratinya cyane abarabu, ugasanga baramaze kuhababuka mu mitima kubera bumva ngo naka yaragiye ngo ahura nibi, ngo naka yaragiye ahura nibi. Oya, umwarabu nukwiye kumutinya. Uri umuntu nawe n'umuntu, mubahe hama umukorere nkuko agomba. Aje akakubwira ibi bintu wabikoze nabi uku nuku, wowe ntumwishura, uramwihoza cyangwa ukamubwira ati okay madame, hama ugaca bugufi bya bintu yakubwira gukora ukabikora. Ejo akubwiye uzokora ibi nibi, wewe ntuharira, nawe uramubwira ati okay madame. Ejo bukeye ukavyuka bya bintu yakubwiye ukabikora. Nuko rero mubara ubuzima bwaho bumeze. Yani benshi bibaza yuko umenga ni kurya, ni kuryama, ni kwifotoza. Ubu uko kera bagenda siko bagenda. Ubu bazi yuko benshi bagenda bazi ibikorwa, bazi ururimi, kuko ama office ubu barigisha Icarabo, abasafira bagasafira bazi ururimi. Nico gituma rero ku bantu bariko baragenda bashasha, ibibazo byose baza barahura nabyo, boshira imitima mu nda kandi bagasenga. Apana gutinya ngo naka yaragiye ngo bigenda uku, naka nawe aragenda bigenda uku. Umuntu wese afise icyo Imana yamuteguriye. Ni wabona naka bigenze nabi, ntucuvuga ngo nawe bizogenda nabi. Woshobora kugenda bikagenda neza. Uge nawe byagenze nabi, abari umugambi w'Imana. Abandi baravuga ati turahura n'ibibazo, ntidufungura, baradukoresha, bakatwima ibyo kurya. Mubarabo ntago bafungura nkuko twege dufungura. Twe turarya ubugari n'ibiharage, ubugari n'inyama, ukaja kuryama wumvise inda ngaha ku mpande huzuye. Ariko hoho suko. Ni kuvuga bo mu gufungura, nimba bishitse ku mugoroba urashobora kubura ibyo ufungura, ugatora umukate n'icayi, udupande 4 tw'umukate, ukarya n'icayi, ukaja kuryama, kandi buke ukavyuka urakora. Ugira ubuntu ugakora ahantu bashobora kuguhereza utwo kurya na dukeya. Uradufungura uko nyene kandi bukeye ugakora. Kuko ushobora kuvuga ngo
sinoshobora gukora ntarya, sinoshobora gukora ntaruhuka, reka nitahire. Umenye yuko niwataha ejo wipfuza kandi gusubirayo, wipfuza gusubirayo naho ntibyoroha, bitwara uburyo, bigatwara n'ubundi mwanya wo gusubira kurondera ibyangombwa ibiki rero. Wamaze kugira ubuntu ugashikayo, aho ukabona uraronka ukuntu ufungura, uraronka akanya ko kuruhuka, urakora bakaguhemba. Ihangana ukore imyaka 2, imyaka 3, imyaka 4 canke se imyaka 5 kugira ngo uzoveyo ufise icyo uvanyeyo kandi utiteze gusubirayo, kuko barakora cyane bakaruha. Iyo ukoze imyaka myinshi bishobora yani bishobora kuvamo ubumuga buzotuma nabimukoreye udashobora kuzoshobora kubibamo. Nico gituma rero ushobora gukora hama ukigerera igihe cyawe cyo gutaha. Muri make nivyo nari nateguye kuyaga namwe. Abafise icyo babaza canke icyo bashaka kunganira muzotwandikira muri commentaire. Ndabakunda cyane. Yari Joseline Irankunda, mwariko murayaga kuri Mijo Talent TV. Mugira umunsi mwiza. Ndabasuhuje abari mu barabo, ndabasuhuje bariko bitegurira kujayo, ndetse n'ababyifuza bose mukomeze kuroranirwa. Ndabakunda cyane.